Abakozi b'inzego zitandukanye z'igihugu bahamagarirwa gukorana neza n'abamenyeshamakuru kuko ngo nibo kiraro c'abenegihugu n'inzego za leta. Vyashikirijwe kuri wa 23 ruheshi uyu mwaka n'umushikiranganji wo gutumatumanako amakuru n'ubuhinga bwa none. Madame Leokadinda Cayisaba yabishikirije mu gihe yariko yugurura icese uruganda rw'imisi 2 rwo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'ingene ugukorera hamwe hagati y'ibimenyeshamakuru n'inzego za leta vyotera imbere. Tumukurikire. Ko twatunganije ibi bikorwa by'imisi 2 kugira ngo abavugizi b'ubushikiranganji canke ibindi bisata by'igihugu bashobore kwicarana n'abamenyeshamakuru kugira ngo bavugane ibyo bitagenda neza, kuko hari aho usanga abamenyeshamakuru bidoga bakavuga ko abavugizi b'ubushikiranganji canke b'ibisata by'igihugu batabaha inkuru iyo babajije inkuru zijanye n'ubushikiranganji canke n'ibyo bisata. Mu ijambo twashikirije twavuze yuko nimba iyo ngorane koko ari ingorane igaragara, hakaba hariho abo mu bushikiranganji canke mu bisata by'igihugu bashobora kuba badashobora gutanga inkuru babajijwe n'abamenyeshamakuru, si vyiza babwirizwa gukorana kuko bakorera leta kandi abanyagihugu bategerezwa kumenya ibintu byose biba biriko biraba. Ni ukuvuga ko ata nkuru yategerezwa kunyegezwa abenegihugu kuko dukorera abenegihugu. Imigambi yose dukora tuyikora ku neza y'abenegihugu.